haburana babiri hagatsinda umwe muri no mwanya nkuko muko murabibona ni Miss Burundi 2025 iriko ibera Ingozi aho bagomba bakuremwo abantu 10 muri 20 bari basigaye muri quart de finale. Abo bantu 10 baza gukugwamwo nibo bazoshora kuva muri Miss Burundi eka batazosubira kandi kubandanya rino higanwa, ariko abandi 10 nabazobandanya higanwa mbere baje no muri demi finale. Reka rero dukurikirane turabe ukuntu vyagiye biragenda, mbega ni bangahe bashobe, ni bande na bande bashobe kuvamwo, ni zire nimero amazina yabo, eka muraza kubibona hano nyene kuri Yagatech TV. N'aba Miss bari babere nkuko uri kurabibona, eka kanatsinda bose bari beza, ariko baca umugani mu Kirundi ati haburana babiri hagatsinda umwe. Ni ibirori vyari vyatewe iteka n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye hano Ingozi, ariko uravye nkuno mu Miss ndabira nkuyu hamwe ukumva ngo yavuyemwo vyo bibaje cyane. Reka dukurikirane rero turabe ukuntu biko biragenda. Numero 12 muri no mwanya yamaze kuba qualifié yuko aza gusigara muri Miss Burundi 2025. Reka turabe uwundi wa kabiri aza gusigara numero 12, numero 13 plutôt. Numero 13 nawe nyene bashoboye kumuselektiona yuko azoguma muri rino higanwa. Uwundi wa gatatu yashoboye gucagurwa neza azosigara muri rino higanwa ni numero 13, aho ubona yuko abantu benshi bariko baramukomera. Ni numero 15, aho ubona abantu benshi bariko baramukomera amashi. Muri no mwanya rero uwundi wa gatandatu n'uwa gatanu, uwundi wa gatanu nawe ni numero 22. Reka rero dukurikirane turabe. Reka dukurikirane turabe abagira bavemwo. Numero 31 nawe nyene ari mu bantu bashoboye gusigara, abandi hari igitima kiguma gitera, igitima kiguma gitera. Numero 43 nawe nyene arashoboye gusigara mihiganwa neza na neza, yasigaye mihiganwa. Iyindi uwundi ni numero 47, aho tuza kugerageza gucishamwo amafoto yabo mubabone neza muri no mwanya. Rero uyundi yasigaye ni numero 53, dusigaje batatu gusa muri no mwanya. Ndakubwira ati imiti mirikiratera. Numero 4 yasigaye mihiganwa. Numero 4 ndakubwira yuko n'umurundi kazi w'umu-Islamu aho ari mu mafungo. Uwundi ni numero 55, nawe nyene yashoboye gutogwa mu ba Miss Burundi bazoja mihiganwa. Abo nibo ba Miss 10 atowe bazoja muri demi finale. Guys, nukuri reka ndagushimire wowe twari turi kumwe kuva bigitangura. Mana pole aba Miss bashoboye gutaha. Ndababwira ati haburana babiri hagasinda umwe, mwihangane cyane kuko neza na neza nubwo bashoboye gutora abo 10, hariho kado yateguwe kugira ngo ishobore gutangwa kuba Miss bose basigaye, aba Miss bose batashe eka n'aba Miss basigaye. Reka ndagushimire muntu twari turi kumwe, ndagushimira ati wakoze cyane kubana natwe. Ariko imbere yuko tushobore guhagarara cyangwa dushobore guhagarika video yacu, nuko tukumanza tukabereka premièrement ukuntu abantu buzuye muri kino kibanza. Abantu ni benshi muri kino kibanza nkuko ubona. Inyuma hari abantu bahagaze kugira ngo bashobore kumva, abantu bashobore kuza gushigikira ni benshi. Raba inyuma tuko turagenda buke buke, ubona ko hari abantu nabo nyine bahagaze kugira ngo bashobore bibere ku mugaragaro. Biriko bibera ku mugaragaro ngaha anye mu gisagara ca Ngozi. Urabona abo bantu ukuntu ari benshi, ni benshi cyane. Ariko hariya imbere nkuko uri kurabona ni kado ziriko ziratangwa. Urabona zige ni kado ziriko ziratangwa kubaki kuba Miss 10 bashoboye gutogwa kugira ngo baje muri demi finale. N'aba Miss 10 bashoboye gutogwa basigare muri bashobore kuja muri demi finale. Aba 10 nibo bashoboye gutogwa. Hariho nabandi hari inyuma nkuko mubibona, n'aba Miss abandi bari inyuma nabashoboye gutaha mu bisanzwe batashe. Tuzosubira kubana nabo kandi
aba anye ndizosubira kubona nabo kandi muri Miss Burundi ivyabo birangiriye hano ariko tukubwira ati haburana babiri hagasinda umwe bihangane cyane reka umwakuza nizere yuko bazoshobora gupasa ibitagenze neza ndibaza babibonye ibyo bazokosora ndibaza bamaze kubona ukuntu bazobikosora reka rero ndakubwira ati hano twabonye ibitangaza byinshi ndakubwira ati n'abaje gushigikira bari benshi ndashobora kuvuga nka Bankobu yaje hano gushigikira ndakubwira ati sibo bonyene haje benshi gushigikira kino kibanza ino Miss Burundi 2025 kirabera Ingozi Kira Hospital nayo nyene yaje gushigikira ni ibintu byiza cyane nibagena ya Gatech TV twabaye abambere Miss yose ubashikiriza rino higanwa ya Miss Burundi 2025. Ukitaka basi kupendeza, ukitaka kuvaa vizuri, njoo ndani ya Kira Africa. Upate mwendo wa kimisi, alafu uweze kuenjoy maisha marefu. Wewe wapi makofi ya mtoto kibutango jamani?
Tuendelee kuwashukuru kila mmoja ambaye aliweza kuungana nasi. Kwa hiyo endeleeni kujiandaa, maana Bujumbura tunapiga tarehe 5 mwezi wa 4. One quarter final ya Bujumbura tunapiga tarehe 5 mwezi wa 4. Ingoma yashoboye gutsindira isoko rya Miss Burundi kuba yateguye ibintu byiza nk'ibi. Izere ko ari ubwa mbere mubibonye amakanzu finale y'intara, ibintu byiza cyane kugira ngo dushobore kubegera tubashikire aho muri tubazanire iterambere. Ingoma rero turabashimiye cyane. Ouais, c'était plus que même show ce soir. Thank you for being with us just right now. Let me say thank you, We'll be to drink with Miss Burundi 2025. Félicitations à ceux qui ont prouvé que l'intelligence et la beauté peuvent s'aligner.
umunezero udasanzwe kubana namwe, byari ibyishimo bidasanzwe kubana namwe. Ino ni Yagatech, reka dushimire buri muntu wese yagerageje kudukurikirana kuva tukiva i Bujumbura gushika muri uno mwanya turangirije ibirori byacu bya Miss Burundi yari kirabera Ingozi. Miss Burundi 2025 yari kibera Ingozi. Reka dushimire ndakubwira ati wibuke kugira subscribe, ugire like, ugire na commentaire. Tuzosubira muri demi-finale. Ndongera nshimira Yagatech TV yo yashoboye kudufasha ibishoboka byose, uburyo n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo dushobore gushika Ingozi. Ndongera nshimira wowe nyine uri kudukurikirana uburyo waba uri kumwe natwe ukurikirana ibikorwa byacu. Wowe wagize subscribe, Imana iguhezagire. Nawe utaragira subscribe, reka bagushimire ndakubwira ati naho utaha tuzahura muri demi-finale ya Miss Burundi 2025. Imana ibahezagire. Kuri mikro wari kumwe na Capitaine de la Capitale, kuri kamera utuma amajwi n'amasanamu abashikira ni OG cameraman. Imana ibahezagire. Bye bye, ciao ciao.